ishirahamwe ryitwa Mias Collection, ikaba ari ishirahamwe rikora impuzu z'abana guhera ku mezi guhera ku mubebe akivuka. Hari amaproduit dukora nuko ntashoboye kuyazana ngo ndayabereke. Turakora ibigoma, amashuka y'ababebe, yego udusakoshi tw'ababebe, yego gushika kuri 6 ans rero. Hama tukaba tugira kubera ko tugitangura gukora twarabonye yuko hari ikibazo c'abakozi, tuca turiyumvira ko twoshiramo mu maserivise kwigisha gushona kugira ngo avec le temps tudushoboye kuronka natwe abo dukorana nabo. Hama turakora n'amaproduit ama-accessoires yo kwambara ku mpuzu, ndabereke amakanzu, imvutano yo gushira mu mutwe, ku bageni. Turakora ama-accessoires twiyumviriye ko mu materiye kenshi harasigara ibipande byinshi, kandi nkuko tuzi yuko nkuko dukingira ibidukikije duturira ko twiga ingene twoza turabikoresha ibindi bintu. Dukora udushakoshi, udutenge dutandukanye, turakora n'udusertete two gushira mu mutwe. Yego turakora rero n'ibitambara byo mu nzu, zadutari ibintu zacu nk'iki, aka n'agashoma de table. Yego ibyo dukoramo. Yego murakoze cyane. Ni ikihe kintu cyatumye ugira uwo mugambi wo gukora ibi bintu? Ni ibintu bindimo kuva kera cyane, kuva ndi umwana. Kugira ndababwire ukungene ari ibintu byaje nobahakonta nka histoire. Kera mfise imyaka entre 6 et 7, oya 6 kwa niga muri gardien. Kera two gardien twayitangura 5 6. Barashoneshereje ikanzu ndayiravye ndabwira abantu by'iyi kanzu ntashobora kwambara. Kubera kera abavyeyi bakwefera kugukoreshereza ikintu ngo uzokuriramwo uzocambara imyaka 2 3. Je ndambwira mama iki kintu ntaco nzokwambara n'ukuri. Aranka ngo yangu nico uzokuriramwo bwinshi. Nanje sabwa rero kubera ko mama wanje nakuze akora poderi kudesa, yaradesa ku bitambara, namwe ndabikora. Nakunda urushinge n'urunyuzi, nkumva ko ari ibintu ndabikozeko, nkumva ko ari ibintu binjohera ndi umwana. Hama rero uwo munsi mbane kupa kwikorera iyo mpuzu banguriye nshasha uniforme à l'âge de 6 ans. Ega ndafata umukasi mama fise ndagenda ndayikata kuko ndavyumva, mugabo avec l'âge que j'avais ndayikase nabi nyene baravyumva. Hama ca ndafata rwa rushinge ndagerageza uko ndavyumva, ca ndumva ko ndi fière. Nukuri iyo souvenir yarase kumvamo kubera ko j'ai ressenti de la fierté muri jewe ko j'ai pu faire ikintu nari nshaka. Ico nari nshaka nuko iba kuri taille kandi ibe ngufi. Yego urumva waragiriwe amahirwe yo kubona impano yawe hakiri kare. Mugabo n'empêche que iyo 6 ans barampanye nyene urumva umuvyeyi bategerezwa barampanye bica biramera nk'ibivamwo buhoro buhoro ushika ko bwize mariage. Bwize mariage naragize experience yo kubura umwana, biramarka cane. Ca ndumva yuko mu bintu ngomba gukora ngomba kwikorera parce que yari yagwaye une période nini. Hama ndabona ingene mbega iyo ntaba ntari ngo ndamwiteho, mfise ahantu ntonda nari kumuba hafi, byari kumarka plus. Je me suis dit nti rero il faut ko niga kwikorera kugira nzobe hafi abana banje, kandi nzoshobore no gukurikiranira hafi iby'umuryango wanjye en même temps nanje ndiko ndinjiza kandi ndiko nd'impacta la société kuko
projet FICE avec la mission de mon entreprise yo créer une industrie textile au Burundi. Yego niyo vision FICE pour l'instant rero muravuga nti foko nca nikonsantra kuri iyo gerageze kuba hafi umuryango ibigo na impact l'économie y'umuryango simwe umuntu yadepanda ku kintu cyose umugabo wanje bwa même temps ndi mpari nivyo kandi birafise iterambere na cane cane mu gihugu cacu ndetse n'uwundi mukenyezi atagira ico akora ako karorero kawe karashobora kumufasha kutaguma muhira ngo umugabo arazana ukagira ico usahirije mu muryango. Bashobora kutubwira ikintu cotuma umuntu ahurumbira ibi bintu byanyu musanzwe mukora abihurumbira Jean akagira akaza kubigura voilà ego ba nuko ikintu ca mbere nuko ndahimiriza abavyeyi kwambika ibintu lokale abana babo parce que la plupart na déclic novuga ikintu catumye ntangura kubikora ni kwa ko naho matse yuko nk'amakado bampa navyaye yari amakado y'ibintu bikozwe mu Buganda muri Inde habwa niko ata kintu ata produit n'imwe local hari pour emploi tuganirika ngerageze gukoresha amaproduit dufise ibi ni tissu ya koteru ibi ni ibitenge gashwashwa donc pourquoi avec ce qu'on a ngaha ntashobora gukora ikintu lokale rero ico nico kintu numva ko nohiriza abantu muze mushorere abana banyu bambara ibintu lokale ibintu vyacu bikorewe mu gihugu cacu ku buryo n'abarundi bari mu mahanga bakumbuye ibintu vyo ngaha bashobora kuvuga ati reka nzogura ku buryo umwana wanje ari muri Etats-Unis canke muri Canada yambara ikintu gikorewe i Burundi ku buryo bagize nico bamubaza ati aka kantu wambaye kavuye he kavuye i Burundi igihugu cacu kibe kiramenyekanye no mu mahanga nokeburira ko abantu kuko hari umuntu aba muri Etats-Unis yambariye ati yagiye ahantu ari presente avuga ati i Burundi muri sale nzima yararimwo abantu bamaje ngwe Burundi c'est quoi ati uvuze u Rwanda bose barabimenya ati mugabo navuze Burundi ntibabumenya mugabo biratangaje kubera u Rwanda n'u Burundi biregeranye mugabo Burundi sinzi ikibazo twokwibaza koko duteza imbere rero igihugu cacu kimenyekane dukore made in Burundi ishike kure abo barundi bene bacu bari mu mahanga bambika abana babo impuzu yakorewe ngaha kugira n'abana babo babe fier yo kumva yuko iwa aho bava hari ibintu bikorwa vyiza yego urashobora kubwira abakunzi ba Woman TV bagukeneye aho bogusanga bashaka kuza rero kugushorera aho bogusanga abakunzi ba Woman TV notanga akanimero kanje yego muri uyu mwanya nta kibanza cyo kugurishamwo amaproduit ariko ndagurisha en ligne ndatanga amaprogaramu muri ville nkagira amalivraison muri ville yego maison de production yanje mutanga sur ma blog yego ariko avec le temps ndiko ndiga ingene nashobora kwagura ibyo nkora nashobora kwabizaja kugira point de vente ahantu hari accessible urashobora rero kuvuga ako kanimero yego 71 687 392 murakoze